Muzane mikrofone dusengere izi mpeta. Mumere mikrofone Pastor Eric. Sengere izi mpeta. Data mu izina rya Yesu, uri imbaraga zacu, ubuhungiro bwacu, turahezagiye zino mpeta zakozwe n'abana b'abantu, zikorerwa muri no si yanduye. Mu izina rya Yesu Kristo turazihumanuje mwa, kuzidafite aho zitangurira naho zigarukira mwa, ariko urukundo rwabo ruzoba rumeze mwa. Turatuye mu izina rya Yesu Kristo ubwo bazambikana mwa, gwiza urukundo hagati ya yakagira ikintu kizitambika hagati y'urukundo rwabo mwa. Mu izina rya Yesu urakoze kubana nabo, icubare komeze kubicawe, tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Duhere Peter atore iya Debora. Kadusabe Marene amwakira iryo shugwe arishiraho ku meza, amwereke urutoki ategezwa gushirako. Muduze hejuru tubibone. Kandi Peter turazi ko mazurindire, turazi ko wahora umuryosha ukamwandikira amajambo aryoshe uvuga ko umukunda. Ayo majambo rero twagomba uyagaragaze uriko uramwambika iyo peta, uyagaragaze ugira amajambo wifuriza canke ubwira Debora. Jewe gakunzi Peter, kwambisi Peter we umutoni Debora, nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda, ndagukunda, nzahora ngukunda, nzagusengera, nzakwihanganira muri byose, kandi ibivuze mwami Yesu azabimfasha. Amen. Nawe Debora turazi ko nawe wahora umwishura muri za message ukamubwira ko umukunda nawe we, reka bigaragaze ubivuge tuvyumve. Jewe Mutoni Debora nanditse impeta y'urukundo rw'umutware wanje, zo gukunda, zo kubaha, zo gushigikira muri byose. Amen. Peter reka tore umufukure mu maso buhoro buhoro, iyo itwara isingurire buke buke witonze. Umwitwikiro ukoreko buke buke kugira ngo dushobore kumubona neza mu maso. Reka Marene agufashe kugorora neza. Urashaka kuramukanya mukagwana mu nda. Reka tubasabe mushike hano kuri no tapi kugira tubasenge. Murabane. Nuko nye mufatana amaboko. Shengero twese dusengere aba bana bacu, tubasabire umugisha, dushishikare kuryoherwa munezerwa kuri uyu munsi w'abana bacu. Haleluya.
ndakiriye abakozi b'Imana bavuye mu matorero atandukanye ariko kandi baje gushigikira iyi miryango bari hano. Ndabakira Imana yo mu ijuru ibahezagire, turabanezerewe kubabona. Haleluya, Imana ibahezagire kandi ibaha umugisha. Reka rero dukoreshe umwanya neza kuko ndabona uyu munsi uraza kutubera umunsi muremure. Reka dusome ijambo ry'Imana rigiye kutwinjiza muri ibi birori. Dusome mu gitabo cy'Itanguriro igice cya mbere umurongo wa 26 gushika kwa 28. Amen. Turiko turihuta ariko kwakira Mariya dukoranije. Debora turakwakiriye. Pare Marene turabakiriye. Reka tubakabara amashyi menshi. Uyu munsi ni wanyu, munezerwe. Amen. Turabakiriye mugubwe neza. Dusome aya majambo mu gitabo cy'Itanguriro gice ca mbere umurongo wa 26 gushika kuri 28. Haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganza amafi yo mu kiyaga, ibiguruka mu kirere, ibitungwa, isi yose n'ibikwega inda hasi byose. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Irema umugabo n'umugore, maze Imana irabahezagira iti nimuvyare mugwire mwuzure isi muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga, ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Tuvuge amen. Ngira ijambo ry'Imana tugiye kwiragiza muri ibi birori. Twumvise ijambo rivuga ngo Imana iravuga ngo tureme. Tureme. Haleluya. Kuko Imana iri mu butatu. Iravuga rero ati tureme. Tureme umuntu asa natwe. Bisigura ko dusa n'Imana. Imana ishimwe. Niwabona umuntu uzobone ko ari ishusho y'Imana. Kandi Imana iravuga, aha ijambo ry'Imana yavuze ngo irema abantu bari uburyo bubiri. Irema umugabo, irema n'umugore. Haleluya. Ntitwokwirirwa turazerura turazi ingene Imana yaremye umuntu wa mbere Adamu n'ingene Eva yabonetse. Nukuvuga bose baremwe n'Imana ariko ibarema bari uburyo bubiri. Imana ishimwe. Nico gituma natwe aka kanya dukoraniye hano kugira ngo dushingire aba bana bacu. Amen. Nico gituma twebwe nk'amashengero turimo ndetse n'igihugu cacu nuko tubikora kandi n'abatwemera. Kuko Imana yabaremye ari uburyo bubiri, umugabo n'umugore. Ni ukuvuga umusore n'inkumi. Iyo haza umusore ku musore nibaza ko tutari kubashingira.
iyo haza inkumi ku nkumi ntitwari kubashingira. Imana ihabwa icubahiro. Semene amen. Haleluya. Imana rero niyo yashatse ko habaho urugo. Imana niyo yateguye ubugeni. Imana niyo yatashe ubugeni bwa mbere. Ndetse na Yesu Kristo muravye mu vyanditswe, ibitangaza vya mbere yakoze yari yatashe ubugeni. Rero ubugeni ni bwiza kandi ubugeni ni ubw'agaciro. Imana ishimwe. Dushimiye rero aba bana bacu bemeye gushira mu ngiro umugambi w'Imana, bakiyumvira bati reka dushinga urugo. Kuko urugo ubwa mbere rushingwa n'abantu babiri. Aha twumvise Imana ivuga ngo irabahezagira, irababwira ati nimugwire kandi baha ububasha bwo kugaba ibiri mu kiyaga, ibigendagenda ku isi ndetse n'ibiguruka mu kirere. Haleluya. Kandi burya iyo umuntu amaze kubaka urugo, Imana iramuhezagira gusumvya uko yari wenyene. Kenshi uri wenyene urabona ati urugo ruzogora, hari n'abatinya kubaka, ariko nagomba nakubwire kujya muba muri babiri niko Imana ibahezagira ikabaha umugisha. Imana ishimwe cyane. Urugo rero ni ikintu ciza. Haleluya. Urugo si nyubako. Oya. Bibiliya iravuga ngo urugo ngo ni kirere kijanye n'ikibanza wifuza kubamwo. Haleluya. Kandi urugo rwategerezwa kuba ahantu ubaho utuje, si ahantu kugoregwa, n'ahantu h'umunezero. Kuko ndazi aba bene data bagiye gushinga urugo, ndazi ko banezerewe cyane. Haleluya. Urugo ni kibanza ciza umuryango ubamwo. Iyo ukiri umusore cyangwa inkumi ntaho ubarizwa, ariko maze gushinga urugo baravuga ati tugiye kwa naka, cyangwa baravuga ati hajya ni kwa naka. Ni kibanza ciza umuryango ubamwo, umuryango ubarizwamwo. Imana ishimwe cyane. Urugo turugereranya nk'umurima mwiza wamye, iyo abantu bariko bararengana abantu barawushima bakabona ati ujya murima ni mwiza. Niko n'abantu bavuga ati rujya rugo ni rwiza. Imana ishimwe. Urugo ni kibanza cyo kunezerererwamwo, ni kibanza c'amahoro cakira abantu. Ushitse mu rugo rw'umuntu ukumva umerewe neza ugatuza. Imana ishimwe. Urugo ni ikintu gikomeye cerekana imigenderanire myiza iranga abantu baba muri urwo rugo. Iyo umaze gushinga urugo ugiranira imigenderanire n'abantu, ukuzaniye igiseke akamenya aho agusanga. Imana ishimwe cyane. Abantu bamaze gushinga urugo kuva kera murabizi, abantu baragenderanira bakagemuranira, bigacika ibintu byiza cyane, hakaboneka urukundo. Baravuga ngo zubakwa kwinshi. Baravuga ngo zubaka kwinshi, canke ngo urugo rw'umuntu rumenywa na nyenagwo. Ariko reka je tuvuge muri izi ngo zitatu. Urugo rwa mbere ni urugo rugizwe n'abakristo, urugo rugizwe n'abantu bakijijwe, urugo rugizwe n'abantu bamenye Imana. Urugo rukurikira kabiri turabona ingo urugo umwe akijijwe uwundi adakijijwe. Umugore akijijwe umugabo adakijijwe, cyangwa umugabo akijijwe umugore adakijijwe.
hari n'urundi rugo tubona rwubatswe n'abantu badakijijwe, kenshi tubwita ngo ni urugo rw'abapagani. Reka tuje kuri urugo rwa mbere. Urugo rwa mbere, urugo rw'abantu bakijijwe rurangwa n'iki? Rurangwa n'amasengesho. Barasenga Imana, barasoma ijambo ry'Imana, barakora ibikorwa by'Imana, bagakorera Imana no mu ishengero. Kandi muri icyo gihe bariko bakorera Imana baravyumvikana ko, kandi igikorwa kikagenda neza. Uru rero niko twita urugo rwiza, urugo rw'akarorero, urugo rw'agahore. Nta nkeka rero ko uru rugo rwa Peter na Debora nuko rumeze, kuko turabazi, ni abana bacu, bakora ibikorwa hano mu ishengero, kandi n'abakozi b'imbere. Imana ishimwe, amen. Umwe yavuze ati ngiye mu masengesho, uwundi azobitahura. Avuze ati ngiye kuvuga ubutumwa, uwundi azobitahura. Uru rugo rugira kabiri, rubamwe umwe akishijwe uwundi adakishijwe, ruratera ingorane buhoro na buhoro. Uravuga ati ndagiye ku bikorwa by'Imana, uwundi ntabitahura. Avuga tugiye gumaho, ugiye kuyerera. Avuze ati ngiye kuri amasengesho, ntakwemerera kuko ntabitahura. Imana idufashe cyane, amen. Usanga uwukijijwe kenshi agenda aragira utubazo, agenda arahura n'utubazo, ariko iyo akijijwe neza navyo turabishimira Imana, kuko birafasha, bigatuma uwe wundi nawe ashobora kugira gute? Gukizwa. Hanyuma urugo rugacika kw'abakijijwe, umugore n'umugabo bagakizwa, abana bagakizwa. Imana ishimwe. Urugo rugira gatatu, urugo badakijijwe, ubwo twise ngo urugo rw'abapagani, ni urugo kenshi usanga ruri mu induru, injyane, kutumvikana, ingwano, umuvurungano, kuko nta kiba kibarongoye, nta kiba kibagera. Imana idufashe cyane, haleluya, amen. Nta kiba kibagera. Uru rugo ni urwo gusengera, kandi iyo ingo nyinshi zigize zitafise umutekano, n'igihugu ntikigira umutekano. Nico gituma bene data dukwiye kwama dusengera ingo cyane. Amen. Urugo rw'abantu badakijijwe, ubwo kwita urw'abapagani, rugererana nka kujya kwaho imiduga cyangwa amabisi agarukira. Ni nk'igituro cy'imodoka. Uru rugo ntirutera imbere, hagutera imbere rusubira inyuma. Igituro cy'amabisi, muramaze kubona amabisi arashobora kuguzana, agushikanye ku gituro cyayo ashaka agasubira inyuma, ntarengaho. Hari naho mbere zikata zitahashitse. Bimeze nk'uru rugo, aho bifuza gushika mu iterambere ntibashobora kuhashika. Imana idufashe cyane, haleluya, amen. Nico gituma dukwiye kwama dusengera ingo cyane, tukazitaho. Uyu munsi abantu barubaka kuva mu minsi mike ngo basambuye, bivanye n'ibihe tugezemo. Urugo rero rwiza ni uru rugo rw'ababa bakijijwe, kandi nirwo abantu bose babifuza kubamwo. Rero turazi neza tudakekeranya ko uru rugo rwa Peter na Debora ruzoba urugo rwiza. Tuvuge amen, haleluya. Tubifurije kugira urugo rwiza.
urugo rwanyu ruze rurangwe n'urukundo. Igituma twakoranye timuryango ingana uku nuko mwakundanye, kavuga ati dukeneye kubana, mukayimenyesha umuryango n'itorero, mwarayimenyesheje n'igihugu. Uru rukundo rero rwanyu muze mu rusazana. Icya kabiri, muze mwame mukunda mwubahana, kandi aha ntimwari bwamenyane, aha rero mugiye kumenyana. Haleluya. Mugiye kumenyana, mutegerezwa kumenyana, ukamenya umwe icyo akunda n'icyo yanka, ubundi icyo akunda n'icyo yanka. Sibyo? None ushobora kumenya ati umugabo wanje akunda ibi, no mu byo yambara, no mu byo gufungura. Utegereza kumenya ati umudamu wanje akunda ibi, akunda ikanzu ndende. Haleluya. Reka ndamugurira ikanzu ndende. Imana ishimwe. Kandi mukamenyana, mugahana agaciro, kuko umwe wese afise agaciro ku wundi. Amen. Hari umugore umwe twabana yamashwana n'umugabo, kandi uwo mugore yarakijijwe. Hanyuma rero mbere aho umugabo yahora ava mu rugo akagenda kurara ahandi, amaze gupfa uwo mugore yaravuze ati nukuri niho nkibona agaciro ko umugabo wanje yari afise. Naho yo bari kimuga agendera kuri beke basunika, ati umugabo no wagaciro. Imana ishimwe. Debora, uzoha agaciro umugabo wawe gusumba abandi bantu bose. Peter, uzoha agaciro madamu wawe. Umenya agaciro k'umugore iyo umugore atari mu rugo, yazindutse cyangwa agwaye ari mu bitaro, uri kumwe n'utwana. Mu migambi muzofata yo gutera imbere n'ibikorwa byose muzokora, muze mushiriki yago imbere. Igituma abantu bakera bakurana indero nziza, abana bagakurana indero nziza, harabikiyago, hakabikiyago kuziko, barindiriye yuko inkonisha ngo bafungure baryame. Harabikiyago, hakabikiganiro. Imana ishimwe. Cyagatanu, muzohore mufashanya. Ubu nta bikorwa by'umugabo bihari, nta bikorwa by'umugore bihari. Turi muri civilisation, turiko turatera imbere. Wanga koze isahani uri ngaha, ushitsi burayo kayotse. Kandi ukagakoze isahani we urirako, ngo nukuri uri umuntu w'umugabo, ushitse hanze uzoyotse. Imana ishimwe. Kera hari ibikorwa by'abagore, ariko urabona ibikorwa byose tukora iki? Baraja mu gisoda, baraba ba engineer bakubaka amazu bakaduga hejuru, baraba ba polisi, nta gikorwa na kimwe badakora ubu. No kuvuga ko mutegerezwa gufashanya muri vyose, mugafashanya kurera abana. Mutegerezwa kwihanganiranira. Ntimuri abamarayika, ntimugiye kubana muri abamarayika. Hariho akantu wewe wibaza ngo wagize neza, mugabo ugasanga katsitaje uwo mwubakanye. Hari ibikorwa ushobora kujamwo ukibaza ngo ni vyiza, mugabo ugasanga utashe utevye, uwo mwubakanye yashavuye. Mutegerezwa kugira gute? Guhana imbabazi. Amen. Gusaba na pardon. Mu mico imwe
y'abarundi kandi namwebwe nico kimwe biragora ko umugabo asaba pardon umugore ariko kubera nawe utegezwa gukosa utegezwa gusaba pardon. Imana idufashe cyane niho urugo rugenda neza niho mutera imbere. Haleluya. Nivyo rero tubifurije mu rugo rwanyu muze mwahore mwakira abashitsi babagendeye neza. Amen. Urugo rwanyu twifuje ko rwo urugo rw'akarorero keza. Ibisigaye abumvise amajambo mwese Imana ibahezagire, Imana ibabere umugisha. Amen. Kubasezeranisha kadusabe bavyaguruke. Reka dusaba abakozi b'Imana bari hano bashike hano. Muzane impeta zanyu. Ntiturinda kubabaza vyinshi, turazi ko Peter Debora niwe wamwishimiye. Sa? Yego nije namwishimiye. None wibaza ko muzobana na Debora gushika ryari? Gushika Yesu agarutse. Katukibarize Debora. 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 Sindakumva. Debora. Sa. Peter niwe wamwishimiye. Ego. None muzobana gushika ryari? Gushika Yesu agarutse. Tukamera amashimisho. Muzane mikrofone dusengere izi mpeta. Mumere mikrofone Pastor Eric. Sengere izi mpeta. Data mu izina rya Yesu, uri imbaraga zacu, uri ubuhungiro bwacu, turahezagiye zino mpeta zakozwe n'abana b'abantu zikorerwa muri ino si yanduye. Mu izina rya Yesu Kristo turazihumanuje mwa kuzidafite aho zitangurira naho zigarukira mwa, ariko urukundo rwabo ruzoba rumeze mwa. Turatuye mu izina rya Yesu Kristo ubwo bazambikana mwa, gwiza urukundo hagati ya yakagira ikintu kizitambika hagati y'urukundo rwabo mwa. Mu izina rya Yesu urakoze kubana nabo, icubare komeze kubicyawe
tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Duhere Peter atore iya Debora. Kadusabe Marene amwakira iryo shugwe arishiraho ku meza, amwereke urutoki ategezwa gushirako. Muduze hejuru tubibone. Kandi Peter turazi ko mazirindire, turazi ko wahora umuryoshajyosha ukamwandikira amajambo aryoshe uvuga ko umukunda. Ayo majambo rero twagomba uyagaragaze uriko uramwambika iyo peta, uyagaragaze ugira amajambo wifuriza canke ubwira Debora. Jewe Gakunzi Peter kwambisa ipeta we Umutoni Debora nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda, ndagukunda, nzahora ngukunda, nzagusengera, nzakwihanganira muri byose, kandi ibivuze Mwami Yesu azabimfasha, amen. Nawe Debora turazi ko nawe wahora umwishura muri za message ukamubwira ko umukunda nawe we, reka ubigaragaze ubivuge tuvyumve. Jewe Umutoni Debora nanditse impeta y'urukundo rw'umutware wanje, nzogukunda, nzokubaha, nzogushigikira muri byose, amen. Peter reka tore umufukure mu maso buhoro buhoro, iyo itwara isingurire buke buke witonze, umwitwikiro ukoreko buke buke kugira ngo dushobore kumubona neza mu maso. Reka Marene agufashe kugorora neza. Urashaka kuramukanya mukagwana mu nda. Reka tubasabe mushike hano kuri no tapi kugira tubasenge. Murabane nuko nyene mufatana amaboko. Shengero twese dusengere aba bana bacu, tubasabire umugisha, tubasabe murambure ibiganza, kaduhe kaze gikwerera sengema. Bora Mana yacu, turambuye ibiganza kuri bano bana bacu basezeranye imbere y'Imana n'imbere y'imiryango. Izi ndahiro barahiye imbere y'ishengero, uzikomeze uzishigikire Mwami Imana. Turabasengeye ngo urugo rwabo rwubakire ku ijambo ry'Imana, bazagira umugisha w'ibintu, bagira umugisha w'inshuti n'abagenzi, uzabaha amagara meza, urukundo rwawe ruzagwire rube rwinshi, kandi Mwami Imana yacu ubaheze ubutunzi budasanzwe muri uru rugendo bagiye gutangira Mwami Imana. Urugo rwabo ruzaba urugo Mwami Imana yacu rutawa, urugo rwakira abashitsi,
urugo rufite amahoro, urugo rufite umunezero, urugo rutabura ikindi icyo ari cyo cyose. mwami Imana, tubatuyeho umugisha w'abana, tubatuyeho umugisha w'ibintu, tubatuyeho umugisha w'abagenzi n'inshuti. mwami Imana yacu, reka amahoro yawe ariyo azaganza uru rugo rwabo Mana, bazagira amagara meza, uzabarinda indwara, uzabarinda igisa n'ikibi cyose, kuboko kw'Imana kuzatwikira uyu muryango wabo Mana. Urakoze kugiye kubana nabo, kandi izi mpanuro zibe mu mitima yabo, baza bazibukanya ku manywa na nijoro, zibabere urwibutso kuzageza igihe uzaza uzasanga uru rugo rugikomereye muri Kristo Yesu. Urakoze, umugisha wawe ube kuri buhereye none kazageza iteka ryose muri zose. Amen. Mani baho umugisha. Mbegu kunagira neza, musa mazina namita. Mbegu kunagira neza, musa mazina namita. Mbega we kunagira neza, tubasabe n'ubundi muvyaguruke. Reka dusabe Pasiteri Etienne abashikirize impano ya Bibiliya. Taindimana ziringira namba naidizashira uzira zanje. Naindimana ziringira namba naidizashira uzira zanje. Amen. Amen. Burya iyo uvuye mu busore butsinze, kandi iyo uvuye mu bukumu butsinze, cyo gituma tugiye kubaha certificat de mariage. Amen. Kandi izobafasha muri byinshi, muze muyibike neza. Dusaba pasiteri bose baze. Naindimana ziringira namba naidizashira uzira zanje. Naindimana ziringira namba naidizashira bana we uzira zanje. Naindimana Reka tubasabe mutere intambuko mushike hano, dusinyire mu gitabo cy'itorero, niyo certificat muyizane, nawe nyene muraheza muyisinyeko. Taindimana ziringira namba naidizashira uzira zanje. Taindimana ziringira namba naidizashira uzira zanje. Imirimo ye ntabwo izibara
kuri certificat. Reka dusabe marene nabo nyene baze basinye. Oh, urakomeye, urahambaye, uri Mana isoza masezerano, iyo uvuze birasora, kutabesha. Urakomeye, urahambaye, urakomeye, urahambaye, uri Mana. Ihangane muhagarare, turabaha akanya ko kwicara, mufatane amaboko y'ububamfu, amaboko y'ububamfu. Nuko jewe Revera Pasteur Mpawenayo Donatien, umwungere w'ishengero rya Girugare Paruwasi Kanyosha, turemeje ko Peter na Deborah babiranye biciye mu ishengero ndetse biciye no mategeko. Nuko ijambo ry'Imana ravuga ngo icimana yamatanije ntagire umuntu n'umwe azokimatanura. Dukomera amashimesha Imana. Mwongere muramukanye. Yes, hallelujah. Mwongere mugwane munda muramukanye. Reka rero dusabe, hano turabaha ingabire nk'itore rya Girugare. Dusabe gwaruka shike hano kuko ivuye mu itorero ryose, aba baserukira ibisata byose. Reka tubahe iyi mpano twagerageje kwegeranya mu ishengero kugira ngo izabere umugisha. Ninka irakwiye, inka y'inzungu ngo ni inka y'ifrizone. Reka rero dusabe abafise iyo mpano mwishikane, ama so tugira ifoto nk'abaserukisha. Mbegu kunagira neza, musa mazina namwita. Mbegu kunagira neza, musa mazina namwita. Mbega we ukunagira neza, musa mazina namwita. Mbega we ukunagira neza, musa mazina namwita. Okay. Hariho abandi bashibye gutanga impano. Reka dusabe umuco kwaya bashike hano na jeunesse. Haza abaserukira abandi kuko muri benshi. Nimuze umuco kwaya muze. Kunagira neza,
byiza ngo mwoshika ngaha kugira ngo ifoto igende neza. Yes. Yes. Haleluya. Reka dukoreshe umwanya neza dushima Imana yaturemeye umunsi mwiza wo ku birori by'abavandimwe. Imana ihabwe icubahiro. Kigira kabiri, turanezerewe kubavandimwe. Aba ni abayobozi bacu, Peter umuyobozi mukuru w'indirimbo, bose mubona ni korali umuco n'abandi batabonetse, na Jeunesse irimo, Deborah ni umuyobozi mukuru w'amasengesho. Dushima Imana yo mu ijuru yabahujije nk'abayobozi kugira ngo bashakane, dukomeze tubagumane muri kino kibanza, bakomeze batuyobora. Imana yabikoze ihabwe icubahiro. Byari gushoboka ko Deborah akunda undi musore akagenda, ibyo birashoboka, na Peter agakunda undi mukobwa akamuzana tukagumana umwe. Ni inkingi zibiri zikomeye muri korali yacu. Gikuru dushima Imana nuko zigihagaze kandi tukizifite. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Tudatinze reka twabageneye impano, reka bayifite bayizane kugira ngo tuyibashikirize. Impano abaririmbyi. Tubasabe abageni mugihagaze aho nyene, abandi basire mu bibanza. Ministeri ya Adonai nayo nyene irafise impano, nabo nyene banyaruke batanga impano bateguye. Ministeri ya Adonai. Abadonai bose bari hano muhaguruke. Baze bose kandi bihute. Reka tugume tuvuge ubwo gucungura umwete. Turashima Imana ku rubanza rwiza rw'uyu mwana wacu. Je uhagaze aha ngaha murabona ko nshaje. Aba bana baje bari bato cyane, abenshi bari barangije primaire, barambwira ngo mbabere umubyeyi. Ndabyemera, ariko sinari nzi ko bizangora cyane. Abana turabarera, bararirimba, bagasenga, kabavuganira ku bapasiteri, bakabaha imyanya, bakakora imikutano. Igihe cyarageze barakura, abenshi ni abagabo, abandi ni abagore, n'abatarubaka nabo turizera ko bazubaka. Uyu Peter yaje nawe akiri umwana, yadusanze nyine muri uwo murimo, nawe araza aradusanga, turabana turakorana, twese tuzi ni Bujumbura, dushiki Bujumbura. Umunsi umwe naramuhamagaye iwanje mu rugo, ntese Peter, icyumviro cyawe imbere yawe kurabona iki?
arambwira ati ndashaka kwiga. Ikintu nshimira Imana, abamubona abangaba n'abandi bataraha bamuha buruse ariga muri kaminuza ararangiza. Abangaba bamubona, kandi si we wenyine, n'abandi bagenzi biwe bose bari 7 bariga bose bararangiza. Ariko icyo nshimira Peter ni incabwenge. Ku ishuri yamyaguruka sinamenye uko yagenzewe, kandi mo barabampaye ngo nzokurikirane yararimo, ariko yarihuse arangiza neza, yatsindiraga ndagira ngo ku isesio ya mbere atarenze gusubiramo. Tukaba tumushimiye, ariko asigarana ikibazo cyo kudashaka. Jewe nari ntaragera iwe, ariko murumva ari kugasi, hari kugasi pipipipi. Ariko namubwira nti wewe icyangombwa nuko wubaka, kandi ukunguku niwe muyobozi n'utuyoboye. Hamwe se uzoyobora abantu bangana batya udashaka bizogenda gute? Shaka. Amatubwira ngo abirimo ngo abirimo. Ariko kubona uyu munsi yashatse, uyu munsi tukaba tubonye umukazana wacu, mwana turakwiyegereje. Turuza abantu bose barataha iwawe, witegure gucumba cyane kuko uyu niwe muyobozi wabo. Uzocumba hadi. Ikindi hariho abandi batarashaka ahangaha. Ese Mbabazi ari he? Mbabazi ari he? Mbabazi niyo muntu mudufasha nawe usigaye. Mu bandi bose barashatse, ariko nawe turasaba ngo mudufashe nawe ashake. Uyu niwe wari utugoye yarashatse, asigaye Mbabazi. Nubwo yagiye mu mutera ibyatsi iyo yaroye. Tukaba tubashimiye cyane. Uyu aracari mutoya ariko nawe si cyane. Tukaba tubashimiye, turagushimiye mwene data, kubera kuko tuzakuyoboka kandi noneho urugo ruratahwa, tuzoba tuzi wawe ga utwakire. Ahasigaye reka bagushikiriza impano. Rakoze tuze turakoresha umwanya neza. Bageni bagihagaze aho nyene, abamama bo muri torero nabo nyene baravuze ko bafise impano bashikiriza. Hanyuma abanyamasengesho bace bitegura, hanyuma turaha mwarimu wacu. Uze murakoresha umwanya neza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Agira ngo abamama mwumvise bagihaye baza, tunejejwe natwe kuba kuri uyu munsi. Yesu nashimwe. Uyu ni umunsi twategereje, uyu ni umunsi twasengeye, kuba Imana iwutugejejeho turayishimiye cyane. Duhagaze aha nk'abamama b'ishengero rya Gilgal, twifatikanije ibyishimo n'abana bacu. Mbere dukeje imiryango yombi yasohoye, habaho umusore avuka naho umukobwa avuka, kuba bagejeje kuri uyu munsi. Imana ibateye iteka, ikaduteza iteka, twese tuyizamura icyubahiro. Ikindi cyongeyeho ni ukuri turabashimiye cyane. Turabashimiye, tubavugaho byinshi kuko turabazi. Ibyo mukora turabizirikana nk'abamama b'ishengero. Duhagurutse kubashikiriza impano, tubashimira kugeza kuri uyu munsi, kuba mwaritwaye neza, mukarinda ubusore bwanyu, mukarinda ubwari bwanyu. Natwe nk'abamama ntitwareka kubaterera ku byo dufite. Dufite icyo twateguje nk'umugenzi, kuko abamama baza babigira. Umuhungu cyangwa umukobwa dusohoye mu isengero, hari akamverope tuzatumugenera, ariko kubera yuko mwabaye umwe ntabwo tubatandukanye kuko babahujije. Twahurije hamwe ko kamverope nibakabashikirize. Iyi ni inkunga abamama b'ishengero babateye kugira ngo mubashe kumererwa neza mu rugo. Dibora mukobwa mwiza, tukongeye kukwiyegereza. Ni karibu cyane mu gisata cy'abamama, mu inshingano zose baguhaye.
n'iki gisata cy'abamama kirimo. Dushimiye Imana rero, tubifurije urugo rwiza, muzabyare mwororoke, muzabyare hungu na kobwa. Imana ibaha umugisha. Amen. niba bafotore atafoto nta cabaye. Abasenzi munyaruke, abasenzi Yesu ashimwe. Turashima Imana kubw'uyu munsi mwiza ubukwe bw'abavandimwe. Abene data bari aha ngaha bakoze ubukwe babarizwa mu bikundi byinshi kuko mwabonye bagenda batambuka hano, no kuvuga no mu banyamasengesho babamo kandi bombi. Turashima Imana rero nka groupe y'abanyamasengesho muri Eglise ku bwitange bwabo, ku mirimo bagenda bakora umunsi ku wundi. Turishimye cyane kuba duhagaze ku munsi wabo mwiza mukuru wo kubaka. Rero turashima Imana kandi turabashimira uburyo bagiye bitwara neza, uburyo babanye natwe neza. Turavuze ngo bene data twifurije urugo rwiza, kandi turi kumwe n'ubundi bikorwa twagiye tubanamo n'ibindi tuzagenda tubibanamo. Envelope yacu twebwe twayishikize mbere tutaragera hano. Rero twifuje urugo rwiza. Genda babafotore. Egera gatora. Egera. Bagihagazaho reka dusabe mwarimu nawe abyaguruke, yavuze ko afise impano nawe nyene. Yesu nashimwe. Amen. Yesu ahimbazwe. Ahimbazwe. Ndashima Imana yo mu ijuru kuko tuwaye ku bukwe bwa Peter na Mutoni, kandi wari umutwaro munini, twagendanye iminsi, kandi nje hakaba umunsi duhura kababwira nti ndi mukubona ngasa n'ubahanuriye, ariko nti bakagira ngo ni kamaryogo, ariko nkamavuga ngo mwari mukwiriye kubakana. Kuba barashakanye uyu munsi bakaba bubatse urugo, Peter na Dibora bakaba bahuye, ibyo bintu mbishimiye Imana. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Kandi ni ukuri aba bantu twarabanye tukiri mu Ngagara mu ikanisa rimwe, turasubira tuza hano turabana nabo mu itorero, n'abana beza kandi nkunda bitarabaho. Kuba bubatse tubishimiye Imana. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, kandi izobahe kuzara no gutunga, muzogubwe neza, urugo rwanyu ruzo urugo rwiza, urugo rw'umugisha. Imana ibaho umugisha cyane. Rakoze. Kadusabe n'abageni bashike mu bibanza. Tugiye gutanga amashikanwa, amaturo, protokole batuzanira ibiseke.
nyuma yaho